ku munsi w'ejo twari kumwe urukino ntabwo gwari bwabe watanze navuga ngo production zawe ntanga production zanje ariko duhuriza hamwe turavuga kuri Barcelona turabwira abantu Barcelona nibaze yuko abadukurikiranye ku munsi w'ejo bafise ikintu bakuyemwo namana nabivuze nti burya Imana yaraguhezegiye mu kintu ntuhatiriza ndakunda kusubiramwe ibiganiro tuba twakoze ibyo tuba twavuze ndakeka abantu bafata umwanya bumviriza radio bumviriza ibiganiro vy'inkino vyo nga kuri PJ Classic FM nta mwanya baba bataye nta mwanya baba bataye ukunda inkino haramenyera byinshi uraruhuka urumva byinshi ariko baba barimo n'ibintu vyinshi vy'ukuri bigenda biba meme n'ubwo inkino zitaba ziraba hari ibyo tuvuga bigahita bibuko nyene suko turabahinga kurusha abandi nama nabivuze iyo uri mu kintu Imana arakigoyemwe mugisha ntuhatiriza donc iyo niyo foromite nimba uri umuelectricien ukora amatara neza iyo ryapfuye datari bubishobore we buce ushira ko gusa rimwe bibajyatse rega shobora no kugera je nkafundikanya muga ko atari umugisha wanje atari ibintu byanje yego ubona ariko yakarabati tirija tara hari umunyamugisha w'Imana yabije Imana yabihaye bita page akaca mukorora page ashaka mu beshi avuga ati ajya hano kabisa rya tara nyanje rikoze neza mugabo nakindi naco iyo uri mu bintu ari umugisha umuhamagaro twebwe mu biro kwa pastor dukunda kuvuga umuhamagaro yego sivyo kugira ngo ukomere mu gakiza hari ikintu bitwa umuhamagaro yego sivyo iyo uri mu bintu uri mu muhamagaro wavyo nta munsi numwe umva ngo wigera ushaka gusondeka utegeka gushaka kugira iki je bujyana narakuze nkunda gutipota telefone cyane gufyondagura telefone jewe telefone haragezaho nko mu isi 5 naba umuntu wese agize ikibazo cya telefone yaca kinzanira apana kuyugurura ningo byo kuja muri parametre yego ma parametre kuregera ama raison kugira iki no kuvuga ko jewe ushaka ma telefone yawe nyakintu kikananira mugabo sine hasi yego sine hasi kandi nta mafaranga nabikorera sivyo sine hasi nkavyorogota gushika naho ico kintu ngira iki memo kandi agikoze cyangwa se ndagitoye rero iyo uri mu bintu vyawe mu mamagaro wawe sivyo iyo uri mu bintu Imana yaguhereye umugisha ntago wigera ushaka gukora ibintu bibi misi yose ugerageza kugira iki ugerageza gukora ibintu vyiza rero nisho gutuma tuba turaha twajugira dushire kuba tugerageza kubabwira ibyo twiyumvira ahatandukanye kigali twakoze ku munsi w'ejo sinzi yuko wabugifise Chawa Mutama hari agace ndibuka agace ka Mutama ka Mukecuru kare ka Mukecuru kare kanatahuye kare kano kuko ngene ufata kugenda afata ubwonko bw'urore akabushyira mu Mukecuru agaca abwira Pereza ati koresha no mujene uwo no mujene y'imyaka 12 mukoresha Pereza ati umubiri w'uwo mujene ko mbona Ancelotti ati uyu mubiri ko mbona wegeranye atoya mu bwonko harakomeye ubwonko harakomeye bibi rero hazogera igihabe bibi byanke nivyo mbona reka twumve haraho nabihereye ngira ngo nagace gato mugabo kaza kuba gasigura byinshi mu byo wavuze mu byo navuze ndavyibuka je naza kuvyivugira narize ya mbere ikindi ni Barcelona nkuko nabivuze irafise ubushobozi bwo gutsinda Atletico Madrid ifise n'ubushobozi bwo kudatsindwa mu izamu ryayo peut-être sans encaisse irashobora kurangiza urukino itagize iki atagitsindo itsinzwe muri rono rukino rero novuga ngo iyo ufashe akayunguruzo ukagashiramwo ifu uba ubage kwikubisha ari ibigori siko none urusyo rukaguha ubufu mugabo niruba ruhejeje sero na mezire rero zakayunguruzo ubufu novuga ngo busyeye neza washize ikintu munsi nibwo bukoroka ariko ibiberegete bisigara hehe hejuru kukayunguruzo no kuvuga ngo bose n'abakinyi
mugabo ugerageje kuraba uwateguye neza ni Ansifrike Ansifrike yarateguye ku buryo yo gutsinda wewe ntunadonoreko ndabibona rero FC Barcelona ndiha amahirwe yo gutsinda igisindo kimwe ku busa canke bibiri ku busa matikanisha hari umuntu kuri koma muri oya amashugwe nayaguhaye amashugwe nayaguhaye vyakwe cyane kubera kintu utamuyama nayaguhaye uburyo wabimpaye amashugwe nayaguhaye kabisa nese ndabishize ku mugaragaro sije nje ngiye kuvyironderera sije nagiye kuvyironderera nije nagize iki nagiye kuvyo izina le grand prophète de tout l'état umupira w'amaguru uretse kuri mwe mu zumpenda mugabo mwijoro ryari rikeye ntiwambeshe ariko jamusore akonegeza kugashiramo vyakwe about rero iyi commentaire bauti aka kantu naye nashikirije ku munsi w'ejo nawe waje kubukabona gute ku munsi w'ejo niho navuga ngo Barcelona ishobora kutaratsindwa igitsindo ariko igatsinda kimwe ku busa vyaba byinshi bikaba bibiri ku busa match igacirangira vyakunze gute vyashobotse gute kuri wewe ntibivuga urumva uko bishobora kuba vyo vyari bo jewe ava match sinimvira ko match ishobora kubonekamwo ibitsindo bike ikintu ico ni kintu cambere kuko numva ko je uwo bita Diego Simeone yatwemereye ari je yo kugurura urukino sivyo akareka kugarakataka cyangwa se agasatira nawe bakamusatira that's why numva ko ino match ishobora kuboneka mu munsi ibitsindo bibiri byari bigoye kuko dufise FC Barcelona nziza bien sûr mugabo dufise Barcelona yankeswa yani itsindika no kuva kira gutsinda bitanu wayitsinze bibiri wayibonyemo kimwe wayibonyemo bitatu wayibonyemo bine ifise rokoro Barcelona yuko imaze gutsinda mu izamu rya equipe adverse maze guhura ibitsinda indwi Valladolid irabizi nimba nteze na Valence irabizi irafise iyo rokoro ya za Benfica n'izindi equipe na za Real Madrid ko imaze gutereka mu izamu rya equipe adverse ibitsindo bitanu bine ibintu nk'ivyo ndibaza ko majya amashampiyona 5 akomeye uretse Paris Saint-Germain nende equipe irashaka gutsinda ibitsinda indwi mizamu rya mukeba uretse equipe yande ya Paris Saint-Germain hariya mu gihugu cande cy'u France yirirwa mva ngo zozira zihohotera najya aretse gutsinda Saint-Etienne ibitsindo bitandatu mugabo hamandi yuko iyo rokoro Barcelona bayifise nabo uno mwaka bamaze kuba berekana ko ari equipe ishobora gutsindwa ibitsindo bine mu izamu ryabo ko nyumva nico tubona navuga nti uko biza kugenda kose Pablo Diego Simeone akaza gukoresha bumwe mu buryo aza kuronka akacahura na FC Barcelona novuga ngo itari stable iyo biri kuri pressure y'ikintu runaka ashobora kwibona mu bitsindo mugabo ko biri kose niyo guru rukino Barcelona iramubona mu bitsindo byinshi ibyo nivyo naharura mugabo siko vyabaye yego Simone we muri conference de presse yagumye avuga uburyo azoza mwino match akina nkuko menga ari kuburira FC Barcelona pangateye kwimvana n'uyu mugabo uno makomenga ati no gutinya Barcelona se no kuyifana yagarutse ku mikinyera zo koresha ati ba Marcus Llorente nzo bakoresha twanabonye yagize ibintu by'ama bricolage sivyo avuga ati ba Marcus Llorente bazoza bari gusatira Giano Simone amuhindura ikibanza tubura performance ziwiwe ariko Frike yavuze ngo uko nzokenyura nuko nzokina sindabimenya ati cyo nzi nuko ino match twayiteguye Atletico de Madrid ati uko ni match ishobora kuza mwino sezo ikaduhuruhusha n'inguvu zo kuja kugenda turondere treble ivyo Frike
yavuze mu ma conference de presse ndikubona ari umwe mu bagabo bazigama ijambo rye imvugo ryabo umwe mu bagabo bazigama ivyo baba bavuze FC Barcelona uko bakina ya Atletico de Madrid vyari birengeye kwita kuri pressure kimwe navuga ni Barcelona cyangwa se kimwe niyumvira muri ntangananize mvuga ko match ishobora kuboneka mu bitsiro byinshi wumvise ko niyumvira ngo uko biri kose Barcelona Atletico netera pressing hari amakosa mwamwe dukunda kubona kuri abajire kundi na Alejandro Balde tukaba tuzi ko no munsi Barcelona nako Atletico de Madrid ifisose ba Jonas Alvarez bakunda kwatakira mu maere kandi banabishoboye banyaruka nk'abagiyano Simeone ati bishobora gutuma igitiro gishobora kuboneka mugiye bokinira kuri pressure Atletico izobikira mvuga irabatera mugabo uno munsi nabonye Barcelona de Terence Freak birengangije ivyo Atletico baronderako banka gukina inyuma ya pressure ya Atletico de Madrid ahubwo bakina na mentality y'abasore ba Atletico de Madrid no kuvuga ko namusi Terence Freak n'abasore biwiwe barekeye pressure Atletico de Madrid mugabo bakina bavuga ngo mbega nigiki umukinyi wa Atletico de Madrid mugiye azofise umupira chance mugiye dufise umupira nikaza bari gukora babanza kwanza babakura mu kibuga kirikare babakura mu kibuga kirikare mbona abahizi nimba no musi mu bakinyi ba witeze ku ikintu nimba mu bakinyi witega ko bashaka kugindura situation bane bavamwe bagahabwa amakarata y'umuhondo muri match nk'iyi ubu maze kubugira iki uta equilibre uri Atletico de Madrid sivyo ubu maze kabisa gahunda ni sawa muri pitch nakandi karava kaza sivyo ubu maze guta icyo no kwita mentality rero Terence Freak mwana bivuze neza uravuga ati sibiro ko cyakano wavuze ka Afrique ku munsi wejo kano ka Afrique wavuze sha uravuga ngo ino match izotsinda wateguye neza na uwo wateguye neza navuze ngo buriya iyo ubufise ibigori wifuza ubufu ubijana ku rusyo ubwo rusyo ntikivuga ngo kiguhaye ubufu kiba kiguhaye ubusyeye neza uwifuza ubusyeye neza afata akayungiro sero na mezire z'akayungiro ugira ico utega munsi ugasanga mu bufu bumeze neza busyeye neza hanyuma hejuru ku kayungiro ugasigarana ibiberegete kandi ivyo biberegete ugifise ubufu kuye ku rusyo ntibiboneka mugabo kuri mezire z'akayungiro rero gateguye neza kaguha ifu kakagusigira n'ibiberegete hejuru yako kayungiro uvuga nti uwateguye neza rero kuko nimba Diego Simeone yifuza ubufu bumeze neza akaba yaragiye ku rusyo agaca agenda kipoera Frico yagiye ku rusyo yongerera n'akayungira agashira kuri mezire kameze fresh arayungurura ari capable yo kukwereka tekiniki beregete ubu nabwo n'ubufu buzima voilà ivyo rero vyagaragariye umuntu yaravye match Frike yasubiye inyuma mu nkino zitatu araraba icatumye Atletico de Madrid mwinjije ibitsindo birenga bibiri kuko guhera muri match ya nyuma ya La Liga mu kwa 12 murazi ko bagiye kuruhuka Frika atakaje match atsinzwe na Atletico 2-1 yego igitero cha Alexander Soros aragaruka araba muri match niki catumye haba 4-4 aragaruka araba muri match retour nako muri match retour ya yino equipe nako yino La Liga niki catumye haba 4-2 niki catumye Atletico iri kuntsinda asanga nivyo Barcelona yiwe yabikomeye kwa Atletico de Madrid mugabo bakinye ngo bagereje gukina na pressure Atletico batera gusumba kwiyumvira ivyuma adversaire yiyumvira mu gihe ariko gusatira yego that's why no musi wabonye Atletico de Madrid mwino match bakoza amakosa menshi bahawe amakarata y'umuhondo menshi gusumba mu nkino zitatu zerutse bahuye na FC Barcelona ni kweri kinone yego ico bitwa mentality
ekipe ngiye gukina nayo yaje yiyumvira iki yaje irondera iki mwa runo rukino eske ni pressure gusa yego canke se harimwo nico no kwita kugerageza kwizigama no kwikiza ivyo rero nivyo nababwiye ngo Atletico yavanywe mu kibuga kirikare mu gice ca mbere n'umugabo witwa Dieter Hans Flick kuko ugerageje kuraba nivyo igice cya kabiri baje bagerageza gusatira mugabo birinda gukora amakosa vyatumye rero Barcelona iraba uburyo ironka uburyo aha okay ya pressure murayigabanije muje guhanahana umupira mwubake ivyo navyo ni ibintu by'iwacu iki gitsina kimwe rero dufise turakizigama gute bisobanura ko bacabaza kuri ya point ivuga ngo naye makosa tutokora muri defense wabonye uburyo Alexander Soroth no musi yafashwe na za Orge gusumba icyacu cyose yego sinzi ko ibonye baramwizi ni kuvuga ko inyuma yo gukorera kuri mentalite y'abasore ba Afrique nako ba Diego Simeone barabona toke okay ikintu cyo kuri mentalite yabo na pressing bazanye tubanze tubahe warning Rodrigo de Paul ironke Julian Alvarez ironke Cesar Spilicueta ironke yego ataba niba ko bayifise Azade yavuze neza turi kora match yavuze ngo burya umuziki baba bari gutambira ko Atletico de Madrid muri match uremwa na Rodrigo de Paul niwe Barcelona yabanje kuza ikorako irabati none nundi mukinyi wundi ashaka kutubangamira Julian Alvarez bavuga tokerera mufise John mwandanye mugira ya pressure muri ro truva equipe isigaye igiziki ari igipande cyangwa se kimanyu muri mu kibuga sasa rero ivyo bimaze kuba Atletico yabibonye kati muri vestiaire arabwiye ati sasa rero iyi pressing muyigabanye iyi pressure ibintu byo kwishira kuri pressure mubigabanye reka dukire umupira wabo yego reka dukire umupira wabo dukinira muri zone yabo cyane tubime umupira tutabakoreye amakosa tunawurekipeye tugeranje ibyo turekipa tutakoze amakosa mugabo dukorere kuri ya erreur de marquage y'aba défenseur nkuko mu bitsindo bishika kuri munani burya bakubya gwegeje kuri mu bitsindo munani bine vyose Atletico yatsinze Barcelona mu zinkino zitatu yego vyaba erreur défensive kandi erreur ya marquage yego uri Pok Barsi uri Nigo Martinez uri Eric Garcia uri Jire Kunde gatoya ujije umupira Alexander Soroth ahagaze neza mu kwizi pass nta kindi ni mwizamu baravuga tuko biri kose reka rero natwe tugegeze kubazana muri zone yabo turondereza za yamerere yabo kumbe Frike muco yize kigira kabiri alors sasa rero babakinyi babo beza tubica gute eske birakunda ko Julian Alvarez mu marika 1 contre 1 yego birakunda Griezmann arasanzwe umukinyi rero bashobora kwitabaza mu gihe Griezmann na Julian Alvarez byanse ninde ntabwo ari Guillermo Simeone uyu ni Pio yo kurusha defense mugabo barafise uwo bita Alexander Soroth yego ati uno birakunda nimba tuzoba twamaritse Julian Alvarez na Antoine Griezmann birakora ko natwe mu marika ntigikunda turakora gute rero iyo bitwa offside trap yego reka tumurekereza espace ziwiwe mugabo rije defensive sinzi ko abonye ku gitindo yatsinda bakacanga burya sinakubari bamushize muri offside ni Jire Kunde yahenze Soroth ko novango ari muri box so grof batara mu mupira arahindukira abona Jire Kunde ko hagaze ati ya erere niyi yego kumbe Jire Kunde ari gukurana iyo umupira uva ni Marcus Llorente sinzi umuntu yaramuhaye pass akiyumvira kurekura match umupira kundabaya yasohotse umusore yifatishwa muri trap bisobanura ko FC Barcelona babivuze neza bafashe equipe ya Atletico de Madrid barayisekura bayigira icyo no kwita kayungiro nako bayigira
bijya bintu by'ibisheke muga Afrika ibiberegete ati sasa reka tuyungure gute babakinyi babo bashaka kutwica nabo tubayungure gute nico gituma wabonye sogorosha imvuga kinyi gice ca kabiri muga mu satirize bose ba Atletico de Madrid niwe yahagaze offside inshuro nyinshi kusumba abandi bivugwa ko nakurikiranye radio Catalonia nyuma ko twari duhejeje ikiganiro bivugwa ngo Frike ikintu ca mbere yakoreye ko cane kugira ngo ashobore kubaka FC Barcelona nibihe uno mugwi wabayeho witwa ko uriho me utariho yavuze ngo mbega ni bande baje muri FC Barcelona bakagira reisite mu buryo ubuhe umwaka wabo wa mbere basabiki buriya bivugwa ko FC Barcelona ikintu catumye bahitamwo Hansi Flick icambere ngo nuko Pino Zahavi agent wuno mugabo Hansi Flick ndetse na Robert Lewandowski babwira ngo uno mumenyereza nanaguciriyemo je ndibaza ko mu birori dufate bo twara treble uyu de technique nuzenya Deco yo nahabwa uziko burya Deco na yo na Prota wane kukuntu Ancelotti nanuzenya banigana burya kuri Des Afrique yo na rapote wifuza Xavi gusumba kwifuza Deco uribuke ko bariko baranarondera na wa mutipe yahora n'itabi mutipe yice kwa Barcelona aranwa itabi ni mukanyeraza kuba Ricardo ni abantu batwibutse natwe abantu turi yamenyereza Ramasya apana guca muri Ramasya uwo muri Ramasya we banmurondera umunyamexike wewe ni wa mutipe yanwa itabi yabaye muri no Barcelona nta kibazo baraze kuba bamutwibutse no mumenyereza wewe witwa uno rapport we yana murondera garuka utwubakire Deco urazi ko we imvango yabihagazemo aravuga uko biri kose nimba turi kwifuza umumenyereza mwiza w'ino project reka tuye Deterras Afrique baniganye cyane burya havuye izindi nguvu zivuye mu basocios kuko ino ne equipe bayubakiye mu ngiyo zabo zifatwa n'abasocios gusumba indi migo burya abasocios bari Madrid ntibaze ngo muvuguruza Florentino Perez nigikunda kuko biva ko iyaba ibi bibazo Madrid bari guhura navyo no munsi hariho bamwe mu basocios babo bari babibonye mugabo kubera ko hariho bamwe mu bo hejuru harimo n'abatwara mu bwami bwa Madrid bugine equipe ya Madrid ifise ukwirongowe kurekure kandi mu butegetsi bw'indani bwimbitse bw'i Madrid gusumba FC Barcelona hakaba rero bamwe bafite ijambo rikomeye indani mu bwami bw'i Madrid mu butegetsi bo bizera Florentino Perez gusumba undi wari wese ariko uramutse icyakije Barcelona inyuma kunyiyona hagati ya Deco na yo na Porta biva ko ramwe mu association bicaritse na Porta mbagati bro mutama waje kukiza Barcelona Xavi sinyaka itatu mu maranye raba nike kinataraduha ati Xavi nivyo uri kuva ko n'umwana wiwacu mugabo reka tugerageze undi munyakazi umuntu ataci muri Amasya tumwakazi kandi afise niyo save muvugira gutyo Deco abatsinze yo na Porta bahakaze Deterras Afrique cyane kunda kubwira bavuga ngo Hansi Flick wewe yaricaye ari kumwe n'uwitwa Pino Zahavi ngo Hansi Flick bavuga ngo umupira w'abadage sa n'umaze kurambirwa kandi strategy zanje ntabwo ziri bukunde mu gihugu cy'Ubwongereza bavuga ngo nimba azogera nzoro nka Real Madrid ntabwo bafise inyubako ziruta umugwi wa FC Barcelona bivuga ko Hansi Flick yari yifuza umugwi entre ya Real Betis ndetse n'uno mugwi witwa nde FC Barcelona Real Betis kubera iki buriya Real Betis nabo bafise ishuri gitwa ko rifise filozofi imwe na Ramasi kandi akavuga ngo hamwe mfashe umugwi nka Real Betis ninzo uzana muri Big Four ninyo Real Betis ndayizana muri Ligue des Champions abantu
bazompa agaciro ndetse na Real Betis bayiha agaciro kuko bigaragara ko ifite stade nzima, 2 amafaranga arahari, 3 haciye abamenyereza bakomeye nka ba Claudio Ranieri n'abandi batandukanye. Pourquoi pas je nanje ndahaje ntushobora kubaka ikindi kintu. Urumva ngo yumva ko yogenda ahantu agasa n'uruhuka me akaruhukira ku bikorwa bidasanzwe. Ansifrike ikintu ca mbere yashizemwe inguvu nukwiga ururimi rw'itiki Espanyol. Mbega nzokominika gute ninamara kwinjira mu gihugu ca Espagne? Bivugwa ko anahinjira kubera plani ziwe yari yaramaze kubaka. Bamusabye yuko yoza n'indege me urugendo runini, bivugwa ko yarugiriyemwo mu itereni. Abanza arabe kuko Ansifrike ahantu yakuriye mu gihugu c'Ubudagi, niba umwana wawe arize urarikwe kuja kwitwara muri guverinoma. Afise umwana arararira nanje mba niruhiye mu mutwe ntibisona neza. Afise imbwa irarira vuza ugwamo, guverinoma nimuze muyitore canke ayidandaze canke muyice. Uri kuvyumva? Donc wevuga ngo abadagi n'abantu bari terema komplike mu mutwe kuri gwa rugero ntushobora kubisigura. None mu gihugu citwa Espagne ibyaho bimeze gute? Rero kugira ngo afate urugendo rwo mu itereni igihe kirekire yinjira i Barcelona, kwari kugira ngo abone n'imiburi abene gihugu bo muri Espagne mu gihe ca Xavi kagire yirukanwe bavuga iki, kwanza Afrika je mu gihugu ca Espagne bavuga iki, yagiriye hamwe bita muri Mweshe. Hari rero amadokima y'ibanga arimo mu gwitwa FC Barcelona buriye ngo batigera bifuza yuko yoja habona. Igihe FC Barcelona ifeiring, FC Barcelona mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 92 ku munsi wa kane igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatano bisanze muri finali, bisanga muri finali n'umugwi wari muto kuri FC Barcelona, ariko bivanye no kungene mentally batari bameze neza, bivanye no kungene mu buryo batari bameze neza, bagera kuri finali batakaza finali hamwe no mugwi witwa Creve Vichea. Iyo finali ibagiye mu mutwe, baravuga ngo mbega twayitakaje kubera iki? Icambere twayitakaje kubera ko abakinyi bari kuri bando touche n'abakinyi batari bagakwiye kuba botangura mu kibuga, mugabo kubera ko umumenyereza yategetswe n'uwatwara FC Barcelona ico gihe bivanye n'ibiturire bari bahawe, ibiturire byaza gufasha Barcelona mu bukene, batakaje igikombe. Babona ko mu gutakaza ivyo bikombe FC Barcelona abanyamahanga babifisemo iki, babifisemo uruhara. Baravuga ngo bashize imitahe yabo muri Barcelona mu kugarukana amafaranga yabo ko Barcelona itari kuyabaha mu kibuga, bariko bagerageza iki Edi, bariko bagerageza kuyagarukana biciye mu biturire. Hasi Afrika aravuga ati ino krebe mu burongozi yararushe. Bamwe mu barifashije barayiriye. Harimwe akantu ka deception. Iki ni gihe kimwe ni chamari Jose Maria Bartolomeo, ariko uwitwa Wani Laporta aje gusova icitwa FC Barcelona. Yiga ngo kubiye Barcelona bibi yagize yongera bihwanye n'uwoba yararokoye FC Barcelona mu baperezida bahaciye. Acira nongera raba mu mwaka wa 1909 ibyabaye mu gihugu ca Espagne, kuko yeje afise karenderiye ngo afise ukuntu yigisha bari abakinyi, akababwira ati ni muri Lamine Yamal uri mu rugeruro, wumve ko atari we wa mbere waciye muri Barcelona wari uduzuku, harabagiye basubira inyuma, harababivuyemwo, aba bananiriwe aha, twebwe tubwirizwa gukora kuno kugira ngo ibintu bigende neza. Buriya 1909 umugwi witwa San Sebastian wakuyemwo Atletico Bilbao muri quart de finale ya Coupe du Roi. Uwo mugwi San Sebastian ukuramwo umugwi Galicia wo
w'Celta Vigo. Noneho umugwi witwa Espanyol de Madrid uza kuhura na FC Barcelona muri demi finale. FC Barcelona match iratangwa iradandazwa ivamwo ku bisindo 3-2. Noneho bahita bavuga ngo iyi Barcelona reka tuve muri ibi bintu tuyihe iyindi shusho, kuko Barcelona buri umuperezida wa mbere yari umunyaswisse kubera iki amafaranga Michel Zami yinjiye 899 ahava igenekezo rya 25 kwezi kwa kane 901. No kuvuga ngo imyaka 3 Eddie nta novuga gute Eddie zari 3 manda consecutive hagati y'amajana 999 ndetse n'igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri 1900 yitwa yuko atorewe manda ya kabiri. Agiye kubandanya manda ya gatatu no munyaswisse Eddie yaciye demisiona. Aravuga ngo ntabwo ngiye kubandanya none mugwa wa FC Barcelona ndademisiyonye. Rero uvuga akantu fatiro kambere kuno munyaswisse kuri Hansi Flick karamumotivye kuza mu mugwa witwa FC Barcelona. Ndaza kubansobanura impamvu. Hari undi mu president yitwa ko ari wa kabiri muri FC Barcelona yitwa Bartomeu Terradas. Bartomeu Terradas wewe yari mu Espanyol. Baciye bagerageza baravuga ngo tuve muri kakano k'abanyamahanga rero tuze mu ba Espanyol. Ngo batanguye kugerageza mu badirije, batanguye kugerageza mu barongozi barondera mu Espanyol yoshobora kuza kubafasha. Wewe Eddie yahamaze ikiringo c'umwaka umwe abaragiye nawe nta projet agize iki abasigiye. Bacabara ngo bavuga ati nyamara abanyaswisse batweretse yuko bafise ico bashoboye. Iyi kipe ni muhiye Paul Hess. Ekipe Paul Hess agerageza kuyubaka mugabo naho nyene biranka ahamara imyaka 2. Baravuga ngo iyi kipe muyihe umwongereza akongereka abantu mu Espanyol Artile Witi Cauton. Ekipe agerageza kuyibamwo naye bamwe imyaka 2 biranka. Bongera bayigarukana ku mu Espanyol ayimaramwo umwaka umwe. Bayizana kuri Jose Maria Morar ayimaramwo ikiringo c'imyaka 2. Atoregwa manda 2 iya gatatu iza kubimunanira. Noneho rero baza kuba bayiha Visech Laying. Wewe yaseze ino ekipe inyuma y'imisi 22. Inyuma y'imisi 22 kuko yatowe igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 11 majana 98 igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 12 mu gitondo ca kare. Ibimenyesha makuru bitandukanye n'amaradiyo yari ahari ico gihe surtout yari make cyane hari ya Catalogne aratangaza ati president wa FC Barcelona warumaze imisi 22 ekipe agiziki ekipe arayiseze. Barcelona rero yagiye gutora gahengwe kuri Halis Gampel w'umunyaswisse nyuma yo kuhamara umwaka udakwiye, ariko nagomba gushika kuno mu president b'umujamani. Bivuga ko Flick yagiye mu muryango wa Otto Gemley. Aravuga ngo Otto Gemley kari we wenyene washoboye gutanga icitwa Coupe d'Espagne. Inyuma yo gutanga icitwa Coupe d'Espagne, Otto Gemley uno mudagi yazanye ki muri FC Barcelona majana 9 kugeza amajana 910. FC Barcelona yahagurutse igahagurukana Coupe d'Espagne zigera kuri 2 kuko abandi bose bari basa nabananiwe. Uno mudagi yazanye ki muri FC Barcelona. Reka rero ndakwereka ko vyariko birafiringira Eddie. Niba uri umunyagitugu ukaba uri wa muntu uvuga ngo jiwe aho shize sinkurayo muri FC Barcelona ntibikunda. Buriya ngo nico cishiye witwa Xavi Hernandez. Xavi Hernandez hari ukuntu FC Barcelona yagomba guhana witwa Ousmane Dembele ngo ari naco kintu gishobora kuba caranamukoze ko cyane. Wagomba guhana witwa uburongozi bwa FC Barcelona bukagomba guhana witwa Ousmane Dembele. Xavi Hernandez nk'umumenyereza kagirika kavyivangamo. Wani raporo akavuga ati erega nubwo natwaye Barcelona nkazana ba Ronaldinho ngaha
kuva 2003 nubwo ba Peter Seche nagomba kubazana bikanka bakaba bakinyi bakomeye uwitwa Xavier Hernandez abona azanye bose arufise akantasa no barusha ako kantu uragatahu ati nimba wabaye umukinyi mwiza muri FC Barcelona ariko aragerageza kuba umumenyereza mwiza nkaba nifuza guhana umukinyi nka Ousmane Dembele akavyitambikamo nta jambo office noneho nkuko wabivuze ndagahuza na kakantu uwitwa Xavi Hernandez atangura gushwana n'uwitwa Deco nawe wakiniye FC Barcelona na Chelsea akaba wa munya Portugal yaje muri FC Barcelona nka CEO amaze igihe ku isoko gigura n'igurishwa ry'abakinyi kuko burya na Rafinha byari byaheze muri Chelsea ava muri Leeds United amukatishiriza muri Barcelona ari kumwe n'uwitwa Gilles Kounde none wani Laporta we wakavuga ngo Xavi ashobora kuba ari umumenyereza mwiza umenyereza canke utoza azicitwara masi mugikijanye no kwisoko rero ico Barcelona ikeneye kivuye kwisoko uwitwa Deco nta numwe ashobora kuba mu rutanga akaba ari na point fort uzi kuri wani Laporta kuri yamanda yiwe ya mbere yatoregwa muri FC Barcelona duhuze rero kino kintu Ansifrike avyinjiramwo gute ko yinjiye avuga ko kadakeneye umushahara mwinshi ahubwo umushahara azogenda uronka bivanye afinara zokina ibikomba zotwara vyumvikana ko yari yaracafye plan yingene ivyo bikomba zobigerako yari yaracafye plan yingene ko kazi yokaronka kukagerageje kuraba yabona ko indongozi za FC Barcelona zimazigihe muri ryahindagurika gibihe ivy'uburyo kugwana n'ivy'uburyo kubura ibikombe destabilization hagati y'abajuweri barafise biba destabiliza barabaganije imishahara barabuze ingene bagura umukinyi n'amafaranga menshi nta nayo bafise Lionel Messi baragiye bariko barakubitwa amaremontada baratsinda ariko bagera mu match retour bikanka edi uyu mugabo yitwa Ansifrike yacafye ngo igicapo gihera majana 917 araba ku mumenyereza yace yitwa John Barrow aravuga ati nta kigenda Jacques Grewe yatwaye FC Barcelona 1924 aravuga ati nta kigenda ati Barcelona yagerageje Ralph Kibi umunya Hongria ari kumwe na Jessica Pozzoni biranga ati FC Barcelona igerageza munya Autriche ari kumwe n'umwongereza uno Richard Kobi ndetse na Roma Forest biza kuba vyanga ati reka rero twigire ku mu Espanyol yitwa Roma Forest w'igihumbi kimwe majana 929 uraza kuba musanga abantu musubira inyuma musubiza ibihinyuma mwitegereze Ansifrike ingene ari karamenyereza muce mwongera mugaruke n'umwaka w'igihumbi kimwe majana 929 Barcelona ivuye mu banyahongiriya Barcelona ivuye mu bamenyereza b'abongereza Barcelona ivuye mu bamenyereza b'abanya Autriche mu nkundire iyi club yanyu ariyo yacu tuyigarukane sezo ya 1979 muri sezo ya 1979 iyi club yabanje twara Coupe du Roi 1928 igumbi kimwe 1928 itwara Coupe du Roi ya Coupe du Roi iyitwaye ikoresha inguvu nyinshi igihumbi kimwe amajana 929 muri Coupe du Roi yakurikiwe baviramwo demi finale mugabo baravuga ngo niwo mwaka wa mbere kuri twebwe wo gutwara igikombe bita La Liga ca mbere zari ntambara Atletico Madrid yabatsinze muri match bayitsinda match retour ibitsindo 4-0 equipe zose zikomeye bazitsinze match retour umugwi witwa Atletico Bilbao ubatsinze 4-1 match retour bayitsinda 4-0 umugwi witwa Espanyol Barcelona wabahagaritse match retour banganya kimwe ku kindi Real Sociedad wabagoye muri match retour bayitsinze 1-0 umugwi witwa Real Madrid match retour bayigaritse igitsindo 1-0
uno mugabo azwi ku izina rya Lomes wo mu Espanyol atwara La Liga ya mbere yarimwo imigwi 10 FC Barcelona n'amanota 25, Real Madrid n'amanota 23, Atletico Bilbao n'amanota 20, Real Sociedad n'amanota agera kuri 20, Alenas Gasteso n'amanota 19, Atletico Madrid n'amanota 18, Espanyol Barcelona n'amanota 18, Europa CS Europa n'amanota 16, Real Union Club n'amanota 12, Racing n'amanota 9. Noneho Edi bamwe mu bantu bagiye bakurikirana FC Barcelona kera bemeza ko Hansi Flick yari karubaka ekipe ayihereye mu mateka kurusha uko yo kubaka ekipe nk'aba bashavi baraba ngo Manchester igezehe, Real Madrid igezehe, Atletico Bilbao igezehe, umugwi uzwi ku izina rya Chelsea ugezehe, Manchester City igezehe. Barcelona ngo igeze ku rwego ubwiwe Hansi Flick nubwo ataco yobwira abakinyi ubwabo bamaze gutahura mbega Atletico Madrid faiblesse zayo nizihe, Real Madrid faiblesse zayo nizihe, ngo kuva kuri wa mukinyi mukuru kugeza kuri wa mukinyi muto, ariko ivyo vyose ngo bihera ku kababaro Barcelona yagize mu myaka iheze hanyuma bikaba vyubakiye kuca abakinyi ba FC Barcelona bashoboye. Navuze vyishumba bagi kwa rukwibutsa abantu amateka no kubereka ingene Hansi Flick ari karakora. Nawe dufasha eske Hansi Flick yoba ari we mumenyereza mwiza ahari kwinosi kurusha bano bagabo babiri Carlo Ancelotti ndetse na Lionel Scaloni? Aho rero nawe wo kudusobanurira kuko benshi bariko bamwita umumenyereza wa mbere kwisi muri kano kanya mu mupira w'amaguru biriko birakundira nivyo ari karatsinda, ariko ushobora kutubwira uti Carlo Ancelotti n'amadifikiriti arimwo niwe muzima, uwitwa Lionel Scaloni wa Argentine niwe muzima, me udusobanurira Carlo Ancelotti tuvuge ko ari we mumenyereza muzima ahari muri kano kanya wa mbere kwisi donc biriko birakundi? Football ni statistic, ibiharuro. Football ni ibiharuro. Sinshobora kugereranya Carlo Ancelotti na Hansi Flick n'umugabo witwa Lionel Scaloni. Abo baratandukanye cyane. Kuko uburyo equipe nationale yubakwa, uburyo equipe nationale ironka umusaruro yubatswe ntabwo arico kimwe nkuko imigwi nk'izi za FC Barcelona na za Real Madrid zironka umusaruro. Kuko umukinyi aza muri equipe nationale amurizwe na club yiwe, sivyo? Uno musi Enzo iyo ataba mwiza kwa Brighton ngo aje no kwa Chelsea anabikonfirmye, uno musi ntabwo yoba mukinyi ngenderwa ko muri projet yande ya Argentine. Rero mvuze ngo ngereranye Hansi Flick mu byo yakoze nk'umumenyereza serukira nk'umumenyereza nserukira gihugu imbere ya Lionel Scaloni, bien sûr Lionel Scaloni ari hejuru kuko ni maze kutwara za Copa America, ni maze kutwara za Coupe du Monde yaba Ancelotti yaba n'uyu mugabo bitwa Hansi Flick, ivyo nk'umuselectionnaire ntavyo barashikako. Rero no mustugeje kurambega ninde mumenyereza mwiza uno musi hari dufise kwisi muri abagabo babiri. Mes chers amis, Flick ari kuba mwiza kwa FC Barcelona c'est bien, ari kuzura equipe c'est bien, ari kudutangaza c'est bien, ari kuduza niveau z'abakinyi beza c'est bien. Mugabo bwana Carlo Ancelotti ni kindi kintu. Nakubwiye ati ufise akanya gakwi, nakubwiye ni kutwereka ingene Ancelotti ari mwiza kurusha Scaloni ndetse nuno azwi ku izina rya Hansi Flick. Hano biragusaba ibikoresho bikwiye. Nakubwiye ni football ni statistics, sivyo? Uti ile specialiste bibaza kuri statistique kugira ngo batore analyse nziza ikwereka umusaruro w'ikintu. Kuko dushobora kuvuga ngo uno munsi
canke tukavuga reka twinjire muri état actuel canke se ka twinjire mu bihe tuvuze état actuel mu mashampiyona yabo Luis Enrique ariko abamwiza muri equipe ya Paris Saint-Germain ntago wogeranya Ancelotti na Afrique wogeranya Luis Enrique na Afrique kwikiro mu tutamushiramo vya kweli iyi Paris Saint-Germain turiko turayibona irenga Ligue ikaza no muri Champions League nimba yari yarakoze exploit yo kuba qualifié kuri Wanda Metropolitano basezereye Real de Madrid muri 8e de finale Luis Enrique wewe yatsindiwe muhira Parc des Princes kuja gusezera Liverpool kuri Anfield Road si exploit wa mukasa niveau international ko ya Arushijiki Mwiza no musahari turi kuvuga uno munsi rero ntago twazana abakaro Ancelotti turi kuvuga Bamenyereza betsu no munsi bahari ni Ancelotti wa Liverpool ni Dieterans Flick ndetse no mugabo yitwa Luis Enrique kuko no munsi Paris Saint-Germain dofiza gushikura munsi kuko ntituzi muri kazoza Paris Saint-Germain dofisa no munsi ni Paris Saint-Germain isoka Ligue 1 ikaza no gukonveka abantu muri Champions League rero uno munsi biragoye ko noza kwirangiza akazi kakozwe n'umugabo bitwa Carlo Ancelotti guhera 1995 ari umumenyereza gushika uno munsi nimba Carlo Ancelotti yarabaye umukinyi mwiza sivyo yego nakweri yarabaye umumenyereza mwiza 2013 ari kumwe na Real de Madrid sivyo yego reka tunashaka twirangize ivya Real de Madrid umviriza imigwa amaze kwamenyereza amaze kumenyereza equipe ya Juventus yaramenyereje equipe yande ya AC Milan yarigizwe n'aba bakaka sivyo yego equipe Don Carlo Ancelotti yaba Sedorfe sivyo General Gattuso umva bakinye bacima kwa Carlo Ancelotti equipe AC Milan ico gihe ndibuka 2009 uko veraho yari ndvango yari AC Milan yari kumwe naba Ronaldinho sivyo yari equipe yari kikinamwe ma Filippo Inzaghi bamwe makinye beza abataliyano n'abanya Brazil bace baba kuno musore bitwa Carlo Ancelotti muribuka transfer ya Kaka aza muri equipe ya AC Milan uburyo Carlo Ancelotti kakagishika mu makota ameze neza cyane avuze ati wozo uzogira icyo mviramo ariko ivyakurikiye muri AC Milan na utabizi sivyo uyu mugabo equipe ya Chelsea turazi Chelsea ya yuno mugabo bita Carlo Ancelotti yarigizwe na ba David Luiz equipe ya ba John Obi Mikel yaba Frank James Lampard Didier Drogba Ferran Torres Nicolas Anelka Daniel Sturridge Salomon Kalou vers 2011 n'ahandi muri make ukireje kuraba parcours y'uno musore imvago y'uno mugabo bitwa Don Carlo Ancelotti na parcours y'uno musore ya Dieterans Flick. Est-ce que Dieterans Flick twirangije ivyo ari gukora kwa FC Barcelona no munsi Dieterans Flick tumuzi he tumuzi muri projet zingahe? Est-ce que Dieterans Flick mu maboko yiwe haciye abakinya bahe? Navuga football ni statistique Eddie nuye mugwa ko ukomeye banzurindire unkundire dufashanye kubera ko